Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwatugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugarukana ni ko yarabana n'igisata c'umutekano. Murano makuru turaza kubageza kibejeje gutangazwa vya bamwe mu bene gihugu bafashwe bashiriye ibipfungurwa babagwanyi bama badurumbanya umutekano mu gihugu, kuri ubu bakaba bamaze guhagarikwa. Bafashwe babashoreye toni 5 z'ibiharage ndetse n'itoni murantunge, bari babashoreye amatoni 3 y'ibigori, itoni 1 y'ibiharage n'itoni 1 y'umuceri. Ivyo bikaba vyariko vyerekezwa mu ishamba cimeza rya Kibira. Hakaba kandi hari umwe mu masoko yo mu gisirikare yahisagira ico tangaza, ni mugihe kandi ujejwe ibikorwa vy'igisirikare mu Kibira we agabisha bamwe mu bajejwe intwaro abadandaza n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi, abo akaba ari imbonera kure bakorana nabo baroberi bivugwa. Ubu rutonde rwabo rwamaze gufatwa, kuri ubu bagiye kuja bafatwa umwe. Inyuma y'iki gikorwa kigayitse cyo gutera intege bamwe mu barwanyi bitwaje ibigwanisho babarizwa muri ishamba rya Kibira, hari n'ivyo yahise bitangazwa. Tuza kugaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Ni mugihe kandi nkuko hari igitero cabaye i Buringa, hakaba ari ishirahamwe Riharanira agateka kazina muntu ryatanze ibiharuro vyinshi gusumvya ibiharuro vya leta. Iki akaba ari ca gitero cabaye kugenekerezo ya 25 guheze, aho mu rwabaroberi ba Red Tabara ucumbitse muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo wemanze igitero c'abitwaje ibigwanisho cakozwe i Buringa, aho akaba ari muri komine Gihanga ho mu ntara ya Bubanza. Ni mugihe leta yo ivuga ko abapfuye ari 8 harimo umusirikare umwe w'u Burundi. Iryo shiramwe ryo rigatanga ibiharuro rivuga ko hishwe abantu 19 harimo abasirikare 9. Ese ibi biharuro iri shiramwe ritanga n'ivyo leta itanga bitandukanira vyose? Turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Ufyonde subscribe canke sabone niba utayihwafye nako kugira ngo utoja ucikanwa nayo dushikiriza. Muhuza TV nkaba nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Mabaye vyinshi ibipfungurwa vyinshi vyari bigenewe kugaburira abagwanyi vyahagaritswe. Ni mugihe abasirikare bariko barakizura mu ishamba cimeza rya Kibira ku mutumba Gafumbegeti muri zone Butana ya komine Mabayi mu ntara Cibitoke, aho akaba ari mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Barahagaritse rero abantu 5 bari bafise amatoni 5 arenga y'ibigori, umuceri ndetse n'ibiharage. Ivyo bikaba vyari ibipfungurwa vyari bigenewe abagwanyi ngo b'u Rwanda barizwa muri iryo shamba, bamwe bavuga ko ari nabo mu muhari FDLR bagwanya leta ya Kigali. Ni mugihe Mustanteri we amaze kumenyesha ko abikekwa bamaze gushikirizwa ubutungane. Nkuko natanguye mbibabwira, amatoni 3 y'ibigori, itoni 1 y'ibiharage n'itoni 1 y'umuceri vyariko bijanwa mu ishamba cimeza rya Kibira. Vyarafatiwe ku mutumba Gafumbegeti ku nkengera y'Ikibira muri zone Butana. Uko biboneka ngo zari imfungurwa zigenewe kugaburira abagwanyi b'abanyarwanda bacumbitse muri iryo shamba cimeza. Ni mu gihe umwe mu basirikare bari muri ico gikorwa yamenyeshe ko ari urudandazwa rukorwa na bamwe mu badandaza ndetse n'imbonera kure bakorana umurango n'ijoro n'abagwanyi bagwanya leta ya Kigali bamaze imyaka irenga 10 bacumbitse muri iyo shamba. Ni mugihe iryo soko ryo mu gisirikare nyene rimenyesha ko abo bagwanyi bashigikiwe na bamwe mu ndongo z'igisirikare, intwaro n'abanyepolitike muri kino gihe hari kutumvikana hagati y'ivyo bihugu bibiri. Abaroberi ngo barimba inzabo nyinshi mu Kibira, akaba ariho bakura n'amafaranga bagaca bagura vyoroshe ibipfungurwa kubera amafaranga bakura muri ubwo bucukuzi bw'inzahabu. Niko iryo soko ribandanya rivuga n'akababaro. Rivuga co kimwe n'irya mbere. Irindi soko mu gisirikare rikaba rivuga ko ari umugambi mubi w'abo bagwanyi bazunguruka hagati ya Kongo n'u Burundi baciye ku ruzi Rusizi muri komine Buganda kugira ngo batere igihugu c'u Rwanda baciye ku butaka bw'u Burundi bufatwa nk'ibirindiro bikomeye vy'inyuma. Ngo nico gituma twarikanuye muri iyi minsi naho twafata ayo matoni y'ibifungurwa.
urwo rudandaza ngo rukaba rwasa n'urwari rwarahagaze kuva hahagaritswe akanapfungwa uhoze ari musitanteri wa komine Mabayi muri Munyonyo uheze, hamwe n'abandi badandaza namwe mu rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD imbonerakure bose bari bazwi ko bakorana n'ubundi n'abo baroberi b'u Rwanda. Abo nabo kubw'abanyagihugu baba ku nkengera y'ikibira ngo bafise umugenzo wo kwiba mu mihana kugira ngo baronke ivyo bapfungura bakanatera abanyagihugu batekanye. Abo banyagihugu nyene bo bagasaba inzego zijejwe umutekano gutuza abo bahungabanya umutekano bashaka gusomborosa intambara hagati y'ibihugu bivukanye abanyagihugu bavyo bahujwe n'ubucuti kama indimi ndetse n'akahise. Ni mu gihe ku ruhande rwiwe musitanteri wa komine asaba abanyagihugu b'Mabayi kudoma urutoke ku bikorwa vyose vy'abaroberi no gukorera mu runani bakorana n'inzego z'umutekano. Ni mu gihe ujejwe ibikorwa vya gisirikare mu kibira we hagabisha bamwe mu bajejwe intwaro abadandaza n'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD aribo imbonerakure bakorana nabo baroberi b'Abanyarwanda. Kubw'iyo ntwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi ngo bategezwa gushengeza imbere y'ubutungane kandi n'ubundi ngabo bose bazahanwe hisunzwe amategeko. Nkuko nari mpejeje kubabwira, hari ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu ryatanze ibiharuro bivuguruza ivyo leta yari yatanze, ikaba ryatanze ibiharuro vyinshi gusumba ivya leta. Iki akaba ari cya gitero cabaye ku igenekerezo ya 25 Ruhuhuma guheze, umurwi w'abaroberi Red-Tabara ucumitse muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo aho wemanze ico gitero c'abitwaje ibigwanisho cakozwe i Buringa akaba ari muri komine Gihanga ho mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Mu gihe leta yavuze ko abapfuye ari 8 harimo umusirikare umwe w'u Burundi, ishiramwe rigiteka riratanga ibiharuro vyinshi kabavuga ko yishwe abantu 19 harimo abasirikare 9. Iryo shirahamwe rya kera ryigenga ryo mu Burundi ryashize ahabona mu cegeranyo caryo c'indwi casohotse kuri uyu wa kabiri w'indwi rivuga ko ryakoze amatoza kugira ngo ritange umuco ku gitero c'abaroberi cabaye ku igenekerezo ya 25 Ruhuhuma guheze igihanga. Rigiteka ryabandanije rikora amatohoza kugira ngo rimenye abiciwe bose muri ico gitero hamwe n'uburyo bishwemwo. Kubw'iryo cegeranyo iryo shirahamwe kandi riratanga ibiharuro bisumba ivyatanzwe na leta. Ryo rikavuga ko abantu 19 bishwe harimo abasirikare 9 b'Abarundi n'abasivile 10, abakenyezi 7 bari mu basivile. Ngo mu ntumbero yo kunoganza ivyavuye mu matohoza yaryo, rigiteka riratanga mbere n'amazina y'abantu bishwe hamwe n'ay'abasirikare bishwe. Kubwari igiteka abagwanyi ba Red-Tabara bashitse ku murango w'igenekerezo ya 25 Ruhuhuma mu ishamba rya Rukoko. Uwa mbere bishe akaba ari Cyprien Nizigimana yishwe n'amahiri. Uyu akaba yari umunyezamu w'impene za Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye. Umunsi nyene hafi isaha 4 z'ijoro abo bantu bitwaje ibigwanisho barasohotse Rukoko bageze i Buringa hafi y'ishengero rya Methodiste Libre. Abasirikare bari bahacungereye baciye bahunga, bamwe bahungira ku ngoro y'umugambi CNDD-FDD abandi berekeza ku rugo rw'umuhisi Emile aho abo mu muryango bari bagandaye, niko urwo rwandiko ruvuga. Gaho rero niho abagwanyi baciye barasaba abasirikare bariko barahunga. Abasirikare 4 biciye ku ngoro y'umugambwe CNDD-FDD, abasirikare 3 n'abasivili 9 bicirwa kwa Emile, abandi basirikare 2 nabo bicirwa aho bita kwa Badogo. Niryo shiramwe niko iryo shiramwe rigiteka riharanira agateka kazina muntu mu Burundi iryongerako. Rigiteka kandi iratomora ko ikiziga c'umuragizi w'impene za Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye catuririwe mu modokari yo mu bwoko bwa Probox yari kijanye ku bitaro. Ugutwara ibiziga n'amaziko kubw'amatohoza y'iri shiramwe rigiteka, ibiziga vy'abasivile bishwe vyaciye bijanwa mu rukiro bwa Desey Passive biri mu bigo vy'ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye imbere yo guhambwa ku mpanda no kwishengero Methodiste Libre kugenekerezo ya 2 Ntwarane. Ni mu gihe kandi ibiziga vy'abo mu gisirikare navyo vyahambwe aho bita muri Seseni muri iryo tongo ry'abapfuye nyene ku mpanda. Ayo akaba ari amatohoza yakozwe n'irishyiramwe riharanira agateka kazina muntu Rigi Iteka. Ni mu gihe kandi hari ibiriko biratangazwa kuri ubu n'abanyepolitike batandukanye, aho bamwe bavuga ko
umuhambwe CNDD murantunge umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD woba ufise ubwoba bw'uyu mushingamateka agatorwasa woba utinya guhiganwa nawe. Ibi bikaba zaravuzwe na Frederic Bavuginyumvira. Uyu arongoye urunani C4 Arusha Frederic Bavuginyumvira avuga ko umugambwe CNDD FDD utinya guhiganwa na Rwasa agato arico gituma basambuye umugambwe wiwe SNL, kandi berekana ko umugambwe CNDD FDD atavyumviro birashe ufise atari gusambura imigambwe itavuga rumwe nayo bakazana za nyakuri. Kubwiwe avuga ko bitebuke abarundi bazokwirukura ko ngiyi intwaro y'agahotora ya CNDD FDD. Frederic Bavuginyumvira agira ati mu vy'ukuri twarakurikiranye ivyabaye kuri uyu w'Imana uheze aho umugambwe SNL wakwa ubutegetsi bakabukura mu minwe ya Gatorwasa bakabushira mu minwe ya Nestor Girukishaka. Ku bwacu rero twarabineguye kuko twari tuzi ko umugambwe CNDD FDD wikubisa agashu utagisubira kugira za ngendo wahozemwo zo gusambura imigambwe ukazana za nyakuri kugira CNDD FDD abari wo mugambwe wonyene uguma ku rubuga rwa politike. Ivyo kandi twaribonye kuva kera si bishasha. Dr Jean Minani bamuhaye Frodebo nyakuri, Jacques Bigirimana bamuhaye Fereri nyakuri, nejo bundi rwasatanguje amizero y'abarundi twarabonye ingene yagiye agira ibibazo gushikaho agira umugambwe SNL. Rero SNL ngo ntiwari bwacike mu mashami ariko birangiye uciwemwo kubiri. Rero ngo CNDD FDD nta vyumviro bafise uretse gusambura imigambwe bagakoresha inguvu n'iterabwoba no kurwana. Ngo ubutegetsi bwa CNDD FDD bukwiye kureka imigambwe yose ikaja ku rubuga rwa politike. Ufise ivyumviro vyo kubaka igihugu birashe atwara igihugu, kandi ubutavuga rumwe na leta suwo kwicwa canke kuganzwa kuko hari vyinshi baterera mu migambi myinshi ya leta. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo utozucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi bawe kandi aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa n'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu Burundi hanze imbezi igihugu c'Uburundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.